umushinjacyaha dukunda sakunde nyoko wakubyara. Yes, hello guys. Yes, abakunzi ba Iwacu Top TV. Nagarutse jewe nkaba ndi Jean Paul Daniel Le Monde. Nkaba naje rero ngo dusubire tuganire kwibi nabiriya. Muti rero uyu musi hoho ndabazaniye iki? Ndabazaniye inkuru kandi yita inkuru canke namateka ego uravyita uko ushaka. Nje kubabwira rero ubuzima bw'icamamare beshi mukunda akabazwi ku izina rya Nyakso, ni umunyarwanda. Uyu yarubatse izina mu Rwanda ku buryo no ngaha mu Burundi yaryubatse, aho abarundi bamukurikirana cyane bivanye n'ibikorwa vyiwe. Nyakso rero ni muntu ki? Nyakso amazina yiwe nyakuri abavyeyi bamwise yitwa Kanyabugande Olivier. Akaba ari umwana yavukiye mu Biryogo nkuko yiyita ngo ni umwana w'umuryogo. Yikaba ari quartier iri mu gisagara ca Kigali canke mu muji wa Kigali nkuko babivuga mu Kinyarwanda, ni muri capital y'u Rwanda. Akaba ariho yavukiye muri quartier ya Biryogo, akaba ariho iwabo ku mavuko yiwe. Nyakso rero akaba yakuze ari umwana yiyumvamwo impano yo gukina sinema, aho mu biganiro vyiwe n'abandi bana batoya kwishura akiri muri primaire muri secondaire yaguma aganira n'abandi bana bakamutera intege bakamubwira bati burya wewe urafise impano, ibintu ubigiye mukabikina vyo guteza imbere. Rero Nyakso amaze kumva izo nama z'abandi bana ariyumvira ukuntu yobijamwo, atangura kwegera amagroupe akina sinema canke se amateatre, ariko bakamuca amahera, nawe rero akaba atamahera yari yifitiye, gutyo bimunanira kujamwo. Vyaratevye rero ariyumvira ati jewe iyi mpano kabisa niyomfira mwuko. Arateba arabitangura arabijako, akora groupe n'abandi bagenzi biwe nyene bari mu runganwe rumwe bigana, ayita Nyakso Comedy. Gutyo batangura gukina utuntu duto tw'iminota nka 30, 40, 50 gutyo canke isaha. Baradukora batangura kudushira ku ma platforms nka za Instagram, Snapchat na TikTok. Gutyo trendinga, turakora umuti, baramenyekana. Mu nyuma haje kuza YouTube channel imwe yitwa Kasuku Media, basiranira amasezerano na bagenzi we, harimo ba Prince, ba Shema Fabrice azwi ku izina rya Patino, ba Nyakse akaba ari murumuna wa Nyakso. Urumva ko n'amazina ashaka gusa. Barasiyanira amasezerano, barakora birashimwa mbere. Batangura no kuja ku minota myinshi, aho batangiye kuva kuri 30 minutes 40 50 bashika kuri 5 minutes, entre ya 5 na 10 minutes. Barakora ibikorwa vyabo bitangura kumenyekana, batangura kwamamara mu gihugu cy'u Rwanda, baramamara kabisa. Nyakso rero avuga yuko abamubere nk'aba Lil Modo, yari groupe y'abanyamerika yitwa Diviners. Abango bakina style ariko urabumviriza baranyarutsa cyane, kugira ngo ushobore kumva iyo ko barakina wategerezwa kuba makini, wategerezwa kuba attentif, ukumviriza ntiwasamara, kuko ngo baranyarutsa cyane. Rero Nyakso ashobora kuzana style yo gukora comedy banyarutsa, ngira ngo muca mubibona abakunda gukurikirana comedy za Nyakso canke baje ba Prince ba Patino. Bivuga yuko rero uyu Nyakso ariwe yabaye umu inventeur canke se yazanye iyo innovation
mu gukina ya style yo kuvuga abanyarwanda kuko n'ubwa mbere bari basanzwe bahari abakina comedy twavuga nk'aba Kanyombya bari bafise ukuntu babikora ntibanyarutsa mugabo batwenza mu majeste ukuntu bavuga amajambo bakoresha ariko ababo bazanye style yo kunyarutsa cyane ku buryo ushobora kwibaza ati mbega ibintu bivaye. Nyagisore akaba avuga yuko ibi bintu baravyitoza donc baravyimenyereza barandika script bakayisoma bakayimemoriza gutyo bagashobora kubishikiriza kujya nyine mu bibona bavuga banyarutsa atakudidinganya. Akaba rero avuga yuko ari style igoye kuko benshi baraza bakiyomora bikabananira ariko akaba Nyakso yarashoboye kubifata arabikunda gutyo na bagenzi we arabibashiramo nabo nyene barabishobora. Nyakso rero inyuma ya Kasuku Media yaje gushimwa sinzi ko ari gushimwa canke se yaje gufatwa na company ikomeye cyane ya Afrimax TV. Iyi ikaba ari channel ikomeye cyane yo mu Rwanda aho iri mu gushikana aba subscribers igihumbi ikaba igeze ku subscribers amajana 8 na urumva ko ari channel ikomeye cyane nayo ya mbere mu gihugu cy'u Rwanda ifise aba subscribers besh mu gihe ngaha mu Burundi n'inanata ifise aba subscribers besh ifise aba subscribers ashika amajana 2 na akaba ari Ihuriro TV izindi zikaba zikiri munsi zitarashikana amajana 2 gutyo. Eko amadire gushika kuri Afrimax izina ryo ryahise ryamamara cyane aramamara gose. Ndabibutse ko aha kuri Afrimax TV uwo bita Shema Fabrice batazira Patino akaba batashoboye kujana ariko abandi basigaye nka ari muri groupe yiwe nka Prince Fisto Hami Boy na Nyakse n'abandi beshi cyane muzi aho tuvuga nk'aba Afande bajanye kuri Afrimax TV ariko Patino we akaba batajanye. Patino rero avuga yuko batahanye na Nyakse ntabwo bankanye ahubwo umwana no wokura nabavuga ko yoba yarakuze yashoboye gushinga ivyiwe nawe ubu akaba afise channel yiwe yitwa Patino Comedy akaba ariyo akorerako nawe akaba ari nka CEO wa Patino Comedy nawe akaba ariwe ayirongoye. Rero kugendera mu burongozi musi y'uburongozi bw'ubundi muntu avuga yuko bitoguteza imbere ahubwo ivyiza ruko wokura nawe ugakora ivyawe ariko ngo ntabwo bankanye mbere ngo ni nabagenzi cyane ni n'inshuti nkuko bavuga mu Kinyarwanda abagenzi nibaza ko ari Kirundi tuvuze abagenzi mu Kinyarwanda muca mwumva abantu bariko baragenda bajya bariko baragenda abagenzi bivuye muri kugenda ariko mu Kinyarwanda bavuga ko ari inshuti akaba ruko rero vyifashe. Nyakso rero akaba afatwa nk'umuntu umuntu akomeye cyane. Ikindi twababwira nuko Nyakso burya ngo ni n'umuntu azi kuvyina ni Kinyarwanda ngine baza ko mu Burundi ari gutamba ivyo byose akaba bifatanya no gukina comedy akaba ari umuvyinyi akomeye cyane burya ngo arakunda kuvyina gose. Ikindi twababwira nuko aba bagenzi biwe Prince Fisto Patino Hami Boy Nyakse Afande n'abandi bose bamushimira bakavuga bati niwe yazanye iyo innovation yo gukina ibintu vya comedy yo kunyarutsa bakaba bamushimira kuko aho bamaze kugera aho izina ryabo rimaze kugera bivuga yuko babikesha uyu Nyakso. Ego Nyakso rero uvuga ivyiwe ntiyo birangiza amaze kugera kuri vyinshi aho avuga yuko gushika ubu atunzwe na comedy. Ikindi twababwira nuko Nyakso mu mwaka nyene w'ibihumbi 2001 nako 2021 mu babarire ariho arangije amashure yiwe yisumbuye aho yahora yiga kuri Lycée de Kigali akaba arangije amashure mbese akaba aherutse no gukora examen de l'État ikini cya kibazo bakora bahejeje secondaire bitanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza. Akaba ari uko rero vyifashe ivya Nyakso aho yabaye icamamara gikomeye cyane. Uyu yatanga ibimengo no gufyina ariko ubu akaba ageze ku ntambwe ishimishije aho benshi cyane no ngaha mu Burundi mbona ariho ariko baramwigana gukina benshi
nama nabiravye keshi benshi baramwigana muri ya style yiwe, ariko novuga yuko mu Burundi itarakundwa, ariko nibaza yuko buke buke bukomeza igihonyi, nibaza yuko bizoteba bigakundwa. Rero uyu akaba yari Kanyabugande Olivier azwi ku izina rya Nyakso, aho yamamaye cyane kuri Nyakso, akaba amaze kugira kuri vyinshi, aho ashimira Imana avuga ati ivyo ngeze ko ndabikesha comedy. Reka rero tugarukirize ngaha ivya Nyakso, ndabashimire cyane mwebwe mwafasha akanya ko kudutega amatwi. Ikaba yari Iwacu Top TV. Wewe utarakora subscribe cyangwa se s'abone, ndagusabe uyikore kugira ngo uzohore ubu wa mbere mu kubona inkuru zacu cyangwa se ibiganiro vyacu cyangwa se cinema zacu, kuko kuri Iwacu Top TV hacako vyinshi. Uzohore ubu wa mbere, utibagiye kugira comment kugira ngo tubone yuko ivyo dukora bigushimisha, cyangwa se ukore ama likes n'ama shares kugira ngo ibiganiro vyacu bishike kure hashoboka. Reka ndabashimire cyane, nongere mpamagarire n'abashaka gumenyekanisha ibikorwa vyabo ko imiryango yuguriye kuri Iwacu Top TV, naho aho n'ibiciro bitavunanye cyane. Aho ndavuga nk'abadandaza, amashira hamwe, abarimyi, aborozi, mwese murahawe ikaze kuri Iwacu Top TV kugira ngo mushobore kumenyekanisha ibikorwa vyanyu, kuko ngo umukobwa yabuze umuranga ngo yaheze kwa nyina. Rero namwe nimuze mu menyekanisha ibikorwa vyanyu kugira ngo clientele yiyongere n'abakiriya biyongere, nuko bimeze. Reka ndabashimire cyane. Jewe mwariko murumva nari Jean Paul Dunia Le Monde, nkaba ndabakengurukiye mwese mwafashe aka kanya ko kudutega amatwi. Reka ndabashimire, ndababwire nti naho butaha. Ciao, bye, hasta la vista.